bakunzi reba iwacu Top TV nkuko twamye twababwiye twarabwiye ko tuzobashikiriza ibintu byose uko biragenda mu gihugu cyose eka no mu ntara zacu no makomine atandukanye. Kintu rero cyambere mbanje kubaramutsa aho bamwe ati mwiriwe abandi ati mwaramutse bivanye naho umwe wese aherereye. Hamara no musi twara ahantu kuri la connaissance bariko baratanga amadiplome imwe dusanzwe tuzatina ubumenyi. Reka rero turi kumwe n'umwe asanzwe arongoye iryo shure. Reka banza tubwira akazina hama tubandanye. Kazina kanyu babitwa? Je nitwa Isasembale uno munsi twabonye no munsi kwishure iwawe haramutse hatangwa hari birori byinshi bimeze neza. Mbega Isasembale ngira ndakubaze akantu gatoya aha kwiri shuri wanyu hasanzwe hari bisata nk'ibihe nibihe wocira ku mayanga abantu bariko baradukurikirana? Nga kushuri wacu hari bisata bitanu. Hari informatique de maintenance na informatique de gestion na banque assurance hamwe na télécommunication na assistance sociale. Okay, mbega uyu wari umwaka ugira kangahe ngahi kwiri shure batanze ivyo bitwa diplome kwiri shure giwanyu? Kuri wacu no ugira gatanu batanze diplome. Okay, murumva rero kubasanzwe bariko baradukurikana mumva ko la connaissance imaze imyaka 5 itanga ubukaratasi rumwe twitwa ubukaratasi ariko gubasanzwe twitwa diplome. Urumva haheze imyaka 5 mbega uno munsi na cyane ko imvura yaduciriyemwo woba wasohoye nk'abanyeshure bangana gute uno mwaka? Uno mwaka dusohoye abanyeshuri 184 nibo baronse impapuro z'umutsindo. Impapuro z'umutsindo. Mbega kwiri shure giwawe harakantu namye numva eka nabandi bantu basanzwe badukurikirana badasanzwe bazi ngaha kuri connaissance. Mbega hariho uburaro ngaha kuri connaissance buriho. Twatanguye umwaka uheze twatanguje abakobwa. Uyu mwaka uza tuzoshiraho n'abahungu. Okay, aratubwiye ati batanguje ushure ry'uburaro ku bakobwa ati mu mwaka uza naho turashobora gushiraho uburaro bw'abahungu. Mbega iya connaissance nk'umuntu atayizi uri kuramubwira yo barondera gute kugira nk'ubashatse kuzana umwana wanyu kugira ngo yige ngaha vyogenda gute? Twebwe kuri la connaissance ishure rirazwi gose mu Burundi. Ishure rimenyekanye cyane la connaissance. Umuntu ashatse kuzana umwana ngaha aramuzana nta kibazo na gatonya turamwakira. Turamenyereye tubona aho ku mashuri amwe bigenda biribonekeza ko bishika abana bagatangura umwaka ari besha ariko kuza kumara bakawuheza ari bakimbega we ngaha nta ntambamye ku bakobwa basanzwe biga ngaha iwawe nta ntambamye nimwe byo birigera bizana ngaha iwacu ku bakobwa nta ngorane na gatonya. Abakobwa barifashe neza ku shure ryacu. Ibyo gutwara inda abakobwa ngaha iwacu nta biriho na gatonya. Atubwiye ati bwaha ku ishure iwiwe ati nta bintu byo gutwara inda. Mbega nta zindi ntambamye zo bazibonekeza hagati ku banyeshure basanzwe basoma kuri shure aho batangura umwaka bikarangira batawumaze? Twebwe kenshi turavye dutanguye umwaka nta gihe na kimwe twebwe turatakaza abanyeshure benshi. Niyo woba ari 500 umwaka urashobora guhera havuyemo nka 3 gusa. Nta kibazo abanyeshuri ngaha. Urumva aravuze ati kubijanye n'uburezi turashobora gutanguza abanyeshuri ariko hagahera nk'umwaka havuyemo nka 3. Mbega bariko baradukurikirana nakahe karusho kuri shure ya connaissance ku muntu yifuza kuhazana umwana wiwe ngo mubwira ati akarusho gatandukanye n'ahandi hantu abandi banyeshure ku yandi mashure nakahe karusho? Akarusho kari ku shure ryacu rwa mbere n'indero twita indero y'abana. Kini nacyo tugira ingufu abanyeshuri bagatora ikibazo cya leta. Nico kenshi abavyeyi bashaka. Nko mu mwaka w'icenda ibibazo by'umwaka w'icenda abanyeshuri bama babitoye. Icyo abanyeshuri abavyeyi bifuza. Ni naco gituma turonka abanyeshuri benshi ngaha kuri ishure la connaissance. Nko mu bisata hari ishure assistance sociale kenshi ryama ryatoye 100%. N'uyu mwaka uheze abanyeshuri batoye 100%. Dufise abanyeshuri bari muri stage bangana n'abanyene bahejeje. Turizera yuko nabo nyene amanota yabo abonekana neza nabo nyene bazoba nk'abanyene bahejeje. Mbega atari banga wo tubwira igitigiri cy'abana basanzwe biga baba mu buraro? Igitigiri cy'abana biga basanzwe bari mu buraro twabitanguje duteba turonka ubusha duteba mu mwaka uza twatangwe dufise abana 12 abakobwa. Hanyuma uyu mwaka bariyongereye dufise abana 16.
Okay, avuze ati ku bakobwa bariyongereye hari abana ati hasanzwe bwa mbere batanguye ari 12 ati ubu hari abana 16. Mbega igitigiri cyose hamwe ku basanzwe basomera kw'iri shure babangana gute? Igitigiri cy'abana biga kuri la connaissance bose n'abana 757. Abana 500 amajana 757. Murumva ko atari abana bake cyane nkuko re twabibutsa ko iryo shure risanzwe ri ahantu bitwa mu Gasenyi. Eka kubasanzwe bashaka gusomeshaho ngira ngo araza kutubwira ico bisaba, ngira ngo uwo bayifuza gusomesha umwana wiwe kuri la connaissance nkuko twababwiye bakaba bahejeje gutanga impapuro z'umutsindo ku bisata bitandukanye. Twabibutsa ko ari shure riteye igomwe, ari shure ryiza cyane riberewe. Eka jewe sinari bwigena ndahashika ariko nabonye ari ahantu heza cyane kandi haberewe. Mbega kubakeneye ko kubera hari abashobora kuba bari ahandi hantu nta kuntu mubasigira nk'utunimero kubakeneye kubahamagara bakazobahamagara bakeneye nko kuzana umwana? Uraza kuzibwirwa n'umuyobozi, niwe kenshi bakunda kurondera kuvugana n'umuyobozi arazikubwira. Okay, nkuko bitubwiye ati abayobozi b'ishure ati baraza kutubwira inomero zaho nkuko re mwavyumvishije. Akaba ari la connaissance ihejeje gutanga impapuro z'umutsindo, akaba ari umwaka ugira 5 batanga ugo rupapuro rw'umutsindo. Ati na cyane cyane twisunga ko baba batoye cya kibazo cya leta. Turumva utatoye ikibazo cya leta ntushobora kuronka urupapuro rw'umutsindo. Ngira ngo rero mwabonye akavura kaguye naho bitari vyoroshe, ariko numvishije hari abantu benshi akantu kamwe bidoze baravuga ati none kubera iki mutashoboye gutangira izo mpapuro ahantu muri sare na cyane cyane munsi ko turi mu gihe c'imvura? Twebwe sibo bwa mbere dutangiye impapuro zo mutsindo kuri iri shure, mugabo hari igihe twazitangira mu masare aya dukotesha. Byabaye ibintu byihuta n'abandi abanyeshuri bari kure na kure. Ababyeyi bariko barashaka kubona amadiplome y'abana babo, icyo turavuga tuti hako bimara igihe kinini nyereka tubigire ngaha ku shuri wacu, nico gituma twabigire ngaha ku shuri wacu. Mbega ubundi twama tudufata amasare tukabigira mu masare. Turibaza yuko batokwidoga, byavuye ku babyeyi bavuze bati tugerageze dutange diplome n'ingoga. Mbega nta ntambamye na zimwe kuno mwanya mu gihe wari kuratanga muri kumwe nawe musanzwe barongoye ano mashuri basanzwe bigisha n'abanyeshure, nta ntambamye nimwe byaba vyigeze bibatera kubijanye n'impapuro zabo z'umutsindo? Na gatonya nta musi numwe haraba intambamye kuri iri shure kuvyerekeye diplome. Nta numwe yidoga, nta numwe yidoze, bose bazironse kiresa bataje gusa nabo nyene bazoza kuzitora. Nk'abava kure batashoboye kuza turazibona bazoza kuzitora nta kibazo kiri. Okay, murakoze rero nkuko tweko turayabwira mukamwe ariko mudukurikirana kuri iwacu top TV mukaba twari kumwe n'usanzwe ari we arongoye iryo shure, ari we nyene iryo shure nkuko yababwiye ati yitwa Isasembare. Umva rero nkaho hari hejeje gutangwa impapuro z'umutsindo ati uyu n'umwaka ugira 5 asohoye abanyeshure. Reka rero nibaze ko ariko baradukurikirana, nibaze yuko mwumvishije ati ubumenyi burahari, indero irahari, ati na cyane cyane ko kuri babigeme basanzwe basomera kuri iryo shure bo bizo ntambamye zo gutwarinda ati atabihari. Murumva rero yuko tubahamagaye muri benshi mugire musidukana niyo nka mukwandikisha abana banyu kw'iryo shure rya la connaissance. Ngira ngo turaza kurondera umuyobozi umwe muri bo atubwire uburyo bworoshe yo tubwira kugira ngo ukeneye kwiga kw'iri shure ari kure uko vyomworohera. Murakoze ko bakunzi ba iwacu top TV twari kumwe n'umwe mu barongozi basanzwe barongoye la connaissance. Ngira ngo naho ubutaha nkuko rero twari ko turayabwira twari kumwe n'usanzwe ari nyene iryo shure yatuyagiye vyinshi, naho turi kumwe n'umurezi w'iryo shure ari we directeur. Reka banza tubwire akazina kiwe hama tubandanye. Nitwa Abdallah Isa, nkabandi umuyobozi w'iri shure Ecole la Connaissance ryo ngaha Muyinga. Okay, uratubwiye ko usanzwe ari utwara rino shure. Mbega Abdallah Isa, kw'iri shure ryanyu murahejeje gutanga impapuro z'umutsindo kw'iri shure iwanyu kubijanye turakunze kubona ahantu henshi hibonekeza ugasanga abana b'abakobwa batanguye amashure ariko ntibayahejeje. Mwebwe ngaha kw'iri shure iwanyu izo ntambamye ntizoba zirahashika? Ikanukuri irashika ariko bishika gake. Nk'umwaka uhezeho novuga yuko kanimwe n'umunyeshuri n'umwe w'umwigeme twigeze tubona yoba yarashoboye gutwarinda agata amashuri. Sinzi yuko byo byarabaye ntitubimenya, ariko abanyeshuri bose barahejeje babigeme. Aratubwiye ati uno mwaka uraheze abana babigeme bose barahejeje atanumwe arimwo atwaye imbanyi. Mbega kw'iri shure nk'umurezi
umuntu akeneye kuzana umwana ngaha nibihe bintu bisunga kugira ngo mwakire umwana kw'iri shure ry'iwanyu? Muri rusange nubwo ari ishuri ryigenga kubera ridakoreramwo abakozi ba leta, ariko dukorera ku mategeko yose ya leta nk'uko amashuri yose ameze. Ni ukuvuga ibyo wasaba muri leta n'ibyo natwe dusaba, dukurikiza amategeko ya leta uko asanzwe ari 100%. Ni ukuvuga tumusaba birete nk'uko bisanzwe n'urupapuro rwerekana yuko yahora ari umunyeshuri kandi yajya ava atacyoba yasize aheranye cyane yonone. Okay, nkuko muri ko muradukurikirana atubwiye ati ishure naho ryigenga ku basanzwe arabigisha baho atariko kubijanye bisanzwe basaba ku yandi mashure yaba ya leta, ati nibijya nyene basanzwe basaba, ati baraba nk'ivyo muri leta basanzwe baraba. Mbega yisamwe bwe ngahi wanyu nibaze ko abantu muracakorera kuri kubera mwavuze ko mukorana na leta bivuyemo gusa ko kwigenga kwanya ari kubera abigisha basanzwe bahigisha. Mbega muracakorera kuri amanota ya leta nkuko dusanzwe tubizi ahandi hose? Ego cyane, dukorera ku manota ya leta isaba mu bibazo byayo, niyo natwe abanyeshuri bacu bategerezwa kugenderako. Kandi niyo bavuye ngaha mu mwaka w'icenda barashobora kuba oriente bakaja kwiga mu ndaro za leta no mu yandi mashuri ya leta, nta kibazo na kimwe kihari. Aratubwiye ati uvuye ngaho urafise uburenganzira bwo kuja kubandaniriza mu mashure ya leta, nkuko twibaze ko ari nko kuvuga ko umuntu ahejereje ngaho ashobora kugenda kwiga universite ya leta. Ego cyane, iyo aronse amanota asabwa na leta asabwa kugira umunyeshuri aje muri kaminuza ya leta aragenda, kandi turafise benshi bamaze kugenda sagaseseshwa rumuri. Okay, aratubwiye ati sagaseseshwa rumuri turafise benshi bamaze kuja mu mashuri ya leta. Mbega uno musi uri hejuru mwatanze za nkaratasi bitwa diplome ku banyeshure bangana gute? Uno musi twatanze diplome ku banyeshuri bashika 184 bari muri section zitanu, arizo section banque et assurance, informatique de gestion, informatique de télécommunication hamwe na informatique de maintenance n'iyindi kandi yitwa assistance sociale. Mwavyumvishije ku basanzwe batari bwasomeshe abana kuri la connaissance, ngira ngo mwumvishije ko hari bisata byinshi bitandukanye. Mbega ahiwanyu numvishije ko hari uburaro, muteganya kuzokwakira nk'abanyeshure bangana gute mu byo muri ko murategura kubijanye n'uburaro? Ku nteguro dufise turavye uburiro, twaraba indaro aho barara muri dortoir, twiteguriye kwakira abanyeshuri bashika 150. Ibi byo bokenera byose abo birahari.